nucura intimba niwiganire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi Kanyana Se ibyo waremewe nucura intimba niwiganire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Nibikiwe. Wabutiki kuri kumenga siburi. Nta kimwe kandi ndamubega ndabibona kutameze neza. Nta kimwe mbutse. Kanyana. Ufise ikibazo iki? Ubuziki. Kuri kiwe umeze ubega nanje ntibikubira ku mahoro. Ubuzi ni igiki ntariko ndakora ku bwawe. Ndikuri nakintu kimwe utariko urakora. Ariko sinifuza ko ukunda umunezero nagize ndakubonye. Ko nagumana nawe mu mubabaro. Mama ndashaka umunezero nagize ndakubonye. Uriho umunezero nzogira tuvanye. Ufise ikibazo ki wabuze iki? Mama ndashaka gusubira kwa Belahino. N'abaheze ukwezi kose. Ahetse ukwezi tutari kumwe. Ahetse ukwezi ntamubona ntazi ukuntu afungura ntazi ukuntu abareba. Mafi. Ibyo mvuga gusinda gutahura. Ariko nanje ntahura. Namaze imyaka irenga 10 nkuko ndabigusigurira. Tutari kumwe. Ndaba maze kugaruka kugira ngo ndagutore. Ndaba ukuntu ndarusha. Sinshaka gusubira kugwa muri yo irere. Ivyo ukunda ko ndagusiga. Ndakwinga inzu ntahura. Mama. Ndanje ndakumva ibyo mbwira kandi ndabyumva. Mama ariko urashaka mbumuhemu by'ukuri. Mama uzi twabanye gute na mbere n'igihe utaruhari. Mama uzi nari mbayeho gute. Uzi ubuzima mu bubi naciyemo utahari. Mama ariko aho utari mbere yarahabaye. Aho shangazi, aho papa. Aho bose mwese ntari ndabazi ariko Belahino yarahambereye. Yarabimbereye mama. Uzi ubusho Belahino yafunze kubera jewe. Mama, uzi mbona nakubiswe kubera Belahino. Hoho. Wibaza ubabayeho gute wenyene. Sinayinzi kufise ubujujungana gutyo. Mbe uribagiye ko umugabo ari umwana w'ubundi. Uribagiye shugwe. Ivyo so yankorera ubona. Umugabo n'umwana w'ubundi. Ariko igito gitabwa iwawe. Uyo Belahino uri kuravuga. Ejo wo kumva yateye inda abandi.
cyangwa akaguhinduka ariko uno munsi uri kundutisha umugabo mwahuye ukuze. Mama ndetse niko babivuga banje ngo umugabo ni umwana w'undi ariko hagati yanje na Birahima mama nta buhemu buhari kiretse wowe ushatse kuntemuka ubundi muri byose yumvira ko nabuhemukira. Mama niyeje ko nabaho ntari kumwe na Birahima niwe namenyeye n'ubuzima bwanjye ni byose kuri jewe ni buri kimwe cyose kuri jewe. Mama ndakwinginze sintemuke numurisha ikosa ryo guhemuka ndabigusaza. Kanyana amajambo ntatunewe ahubwo witegure kuwa mbere tuje kuri pass ndakurondera passport aho nahejeje. Kandi ujya muhungu ni musaza wa Gloria reka ngende muhiri wabo ndazi kwa impata yimpaye hakora ubutungane. Kuva Gloria wa. Ahubwo Imana irakoze kunyerese tujane muhiri wanyu musaza wantwaye telefone ubu nyene we. Mbe wonye ko kwa Dafroza. We iki ahubwo Imana irakoze tujane musaza wumunya kire telefone atari ubwo ndazana ipolisi. Kuri nduru ipolisi cibiki. Musaza we ntawundi. Ayintwaye ubu nyene ndi mwibarabara ndiko ndagenda. Kandi mwaya twifatiye rero shaka. Twabifatiye. Mwabonye mama yatekereje yanumye. Sivyo? Mushaka kwifatira ngaha mu gahanga. Gloria suko bifatira je sinobesha. Nka wewe ufise iki yo gutwara? Fisiki telefone yanje ubona hari yo mfisa mu maboko. Ntayitwara. Ahubwo tujani wanyu. Umunsi abira telefone yanje atayimpaye. Ehe no kuri kwimana hakora ubutungane. Nimba wiyemera. Nimba umukobwa yiyemera unkurikira unje nyuma. Bagenda kwereke. Reka njya kuzana abavyeyi biwanje urabe yuko mutayipira. Abavyeyi urazi ngesomye mu singira abavyeyi jewe rero. Urabafise ntuvuka ku giti mugabo. Urabafise muga telefone mutagira inde we ni wifise watwaye nditagira nyene ziba itagira nyeneyo ni ufise inde narakubwiye mfashe n'ikintu nakimwe ntacyo wambwiye nakubwira ungurire n'igikombe cyangwa ungurire na isume y'umwana ntari ko aradandaza ibitenge vyiwe kameze ntari ko arabizana ngo tuvugira indero sha sawa umenya ko ufise inde canke ntayifise nimwanjyamana hajya wanyu telefone wanje ntayibonye hingenge ndiyo naringiye ndagaruka ndabe ko telefone yanje munjyamana hajya kwa Dafroza ntayibonye wari waburiwe naye naburiwe sawa uraraba n'igipolisi ko kidakwiye ubu bandi gusabwa obandi nge mutafise ico mwimariye koga budafise iyo ico bukora birwari umuntu wako ndaje murambona hoshigenda wihendize ndakumena uwo mutwe wawe ushobora n'ivyo utekera aho mu ndabikunani kantu bagayana gusume ngo sinzi ngene babaye Rabifoni man kaje kakubwe kari katunze ifoni ikomeye man. Iyose je na fone nifitiye. Ubu rero muri uyu muji wiwacu shaka ndabakangure bazomenya je gahungu Selemani ndinde rero. Mama. Ubu rero nikirato mbonye kwibarabara sinzogisiga. Ishuka mbonye kwibarabara sinzoisiga man. Reka kwanza mbazi ndabi foto man. Yo iratesa yo mugama. Selemani. Vyasero si telefone. No kuje nashike kwanza hanze urufunguruzo ruri. Je ku Kumaze je urufunguruzo. Banzo subiza je ndakubaza. Kaze me telefone ngaho. Negwawe ari telefone wa mama. Niyo telefone ndayisaba. Mwana we na telefone wa mama. Cyangwa ari telefone wa mbikije. Kandi gahungu wewe ushaka gukoza ibara mama. Ndakumutse telefone y'abandi. Gloria ndakuba. Namenye telefone wivye, namenye ko telefone wivye. Ze telefone ngaho. Je nakwivye. Ubwo usuma ufise mbaye mbwira mise uyo mwana. Mbere kuvanga ibintu. Mbwira se uyo mwana mwana. Kuvanga amadossier. Gloria ndakuba nkurire nduru. Ndakuba. Kubera ko musanda kubwiye kuri gisuma. Mwana mvimbere. Sindakuvimbere mpaka umbwiye telefone wivye. Reka renda kubwiza ukuri rero nayivye.
mfata rero zane ntamenye man je nayo nguha je nayo nguha nyumviriza wakoze uburara bwo gutwara imbanyi nagere shaka nkuru burabo kwiba ndakubwije ukuri rero cyashaka ugende umubwire na mama nawe ugasiga inote jya kwibaraza usanga ni ari je nayitoye Nuzu sigira kandi amasha kwibaraza cyangwa he Lebo ejezo yakura ndakubwire uze wihenda ukoreko sawa rero ducubona rero Gloria uwariwe ducubona Gloria wari ugurara je ninjiri nakugururira mbanda usubiza telefone y'abandi je ndasubiza telefone y'abandi phone nayo nsubiza mama je sawa reka twicare rero uje kubika telefone ubika kambe ndachatinga reka mbe ndachatinga chatinga urankanga nakwivye wewe utezuru bwa mama mbora mahera afege ngo kubera wewe nanje nkubwiye ni nabura ni kingorongoro na kimwe gahungu nuje cubona ko Dafroza yavyaye rero abasazi sawa uzugishire urishurabe ko nazosi uje wibe mungani washikira jewe uzugira indero basurazi kode y'ifone mbesire shiro wayivye no muna kubagiki cyaha kiri sana konzi rekwa manugurura je ninjirira sinugurwa rero imabasi urufungo sinago ndaguha mpaka mamaje amenye ivyabaye vyaberenga hanye za rusigarana je ndiki kumeze ariko mamagiye yabo nibaragiye yabo so nikuvuga ngo ushikanje twengeresha ariko uravuga ngo ndafise amafaranga awa enda gusabye nimba umpe tamara mbariye kutampa yaba mfise amafaranga wivura ko nari kuba nkikiri muri urya ruhangara hamikindi naco cutazi mbere urazi yuko mama wiwe agomba gusubirana na Kanyana mu Buganda oya ahantu ubona ko nagwa rudako rutangiye guhoka jeda niza mvuga ngo ndi umusazi no mugasho naragiye ntiwanza no kundaba ngo n'umugore ngo na Kanyana zime kurumva aha rero yambwiye ko ngira amahitamo ngo ninemera yuko ashobora kujana na Kanyana ati urya rupango Dafroza yawe urabamo ngo no canja kurubamwe uruma mugabo ntabwo azoba arumpaye burundu no kuja gusa kubamwe kode ya hamanaje nagize ubwoba bwinshi cyane none nk'ubukwe rero ramukagera mu Buganda azogaruka inyuma y'imyaka ingahe agaruka ja egaje ntagukunda kandi yageze gukunda narabivuze naho kurakavya kurakavya deni zuru kurakavya iryo jambo rero ndari kubwira uragiye uranta neza ukamara indu utaje kundaba ukibagirwe twavuye iyashu nabize ngo ni Kanyana abakobwa ratutse kwibwa abakobwa turi inzoka turi imbeba turi imbeba za Samusuri turaza ngo kacu turakujya tugahuha kubujya amaguru yose tukayaje tukayamura n'ubwenge tukabujya tukabumara none je ngoma ndaguhanuze nkamushikanje sindaguhereza ndacaguha inani na rimwe sawa ngira warangeze ahantu mara ngo makinga mara wanca ukandaba nabi mara uransomera urancafuza ugira iki hajya yarakuzingirako nk'ikirago kizingiyeho umupfu kwako bamufata nabi hari yabaga bamufata nabi Kanyana yankunze kubera ariya ukuntu Dafroza yamufata nabi yashaka umuteture mupfe mubane apfe kuba yazi ko muzaza haji wacu kurambesha kuko biza ndakubwira kurambesha ndakubesha nari ntago bakugenda uri umugore ufise ubwenge ufise nga mu mutwe wafata inzira ngo ugiye ngo na mama wiwe ngo agiye muri Uganda yaba gukunda se ntiyari gukubarira ngo basi mama reka njane n'umugabo wanje aho nari ko ngiye kujya none nkawo mushikanje none nkori iki muca make nkene kumenya nkori iki reka nje ndafise agahinda ngahantu mubabara ndafise agahinda mu mutima wanje ko ngene Kanyana agomba nsige ningene abantu bose naho ranishimira ariko je na Kanyana dufise urukundo rwa Titanic rwa Jacques na Rosa je na Kanyana dufise urukundo rudasanzwe cyane dufise urukundo rwa Joseph na Maria amazi nibuye amazi n'umucanga hoya ubwo nk'ifi n'amazi urazi neza yuko ifi itobaho ahantu atari amazi naje nuko navuga ati je sinshobora kubaho Kanyana atahari Kanyana nashobora kubaho Berahino adahari ko uno munsi none nkori iki mu cyamake
ngende namutware ku nguvu ndamu kumbi uranyemera urasona arajya no kujya kubera ivyumviro bya Kanyana uranyemera cyane niyo mpamvu baje kungisha inama umva rero umwana wa mama ntega amatwi ndiko ndakumviriza amatwi abiri ndazi kuri umunyabwenge aha rero urazi yuko nanjye nenda gutegemeye mu minsi iri imbere nzi yuko nanjewe ngomba ndonka ibintu bivanye kuri wewe ariko rero ngenda kuba ari umugabo muzibire rumva hinge raba wowe genda urire ukanye mu bwati Kanyana ukava ngaho ukagenda uzasanga narongoye good idea urazi icyo cyumviro ko ari cyiza icyo ni cyumviro cyiza kandi cyane gose ukava ngaho ukanarenga nibarabara n'ishakoshi nguragiye uzasanga narongoye ahubwo ubu niho ngomba menye yuko Kanyana nkunda jewe cyane nkuko bivuze yuko ko ari kumprofita gusa kubera ubuzima bubi yaho yarabaye kwa Dafroza ngomba kumenya rogoye ngomba kubibona erega burya nsanze n'imborego Imana irazikunda mugabo nivyo nima imboregwa Imana ya Imana irazikunda tangiye kuntuka kuko nibuka nigiye kimwe muri Bibiliya Abisirayeli bagomba kuza gufata aho hantu baratumye abantu banka kubakira muri cyo gisagara ngo Imana ya nizo zica zirabafata Imana irabafatira babika imaze kubabika baje kugwana ngo baciye bashira ku ikimenyetso hejuru icyo kimenyetso nibo bonyene barokoze nawe ubumara yabwarankujije ubumara yabwaranyambise sinzobuvuga nabi ukakuvuga nabi narinzi neza yuko tugomba dushikire mushikanje ubumara y'ubuhebe urondera umugabo agushire mu nzu nze ndagusumira nze ndakwambika umugashire mu nzu arangiza unsumire inji wawe nicarenge nshira ukuguru kukundi ndonkunyita shangazi ewana meregwe neza urakoze cyane ushikanje kumanura nkaye sivyo reka ngene ndabikondo nka konza no ndabikonza no kujya mbega aho bari ariko nyirawe yiwe baka yagumye kwa nyirawe yose inkubesha yagumye kuva nyamushara gusa kwa nyirawe yiwe ngiye no kumutora nibamumpa wizingamisha nkinga atajya mu nzu sigaye njyama nzinga imetero ngantora Nibiki kumbonye ukashaka gusubira mwana kimwe nibutse nasize nyuma Karoli umwana mubi kweki warongowe ntumbarira uzifise inda Mana nje kurorega turavukana we nawe ari kubimbarira nari kuza sinari kureka kuvuga sinari kuza kashane wivuge kurongogo Nese mbona ufise inda sinzi na nyeneye sa ko nawe uri gukundana na Vincent jewe nzi ko yagutwaye cyangwa ubu murabana nawe ni umwana mubi ubu ndafise umugabo sinari kuburira utujumbu cyangwa agatoki tukuzanira ahubwo mbwira Imana ishimwe ubu bararase Vincent ko nzi wahora umukunda cyane shaka nyana ndiko ndakubwira n'ukuri nta mugabo mfise yantwaye yacari muhira sinzi n'umwaka nzi ngenzo mubwira sinzi ngo nzomubwira ngo papa wangu n'uyu sinzi uwo nzomwereka ntibuka n'umuntu mwaryamanya wawe ukamenya ngo uyu yaba yaranteye bari benshi polisa na Glory nkundana vraiment gusa je mbabona ko ino si tubaye ko umuntu yoshaka akiyorosha cyangwa yoshaka akagenda akicisha bugufi uribuka no majambo wahora uvuga Glory ya vraiment yuko udashobora gukundana n'umuntu w'umurundi arimo akaba diaspora zagenze gute gusa bihangane iyi si niko ibimeze iratwigisha atakarama nibazi ko ibi ubonye bikwigishije binaguhaye isomo yo kumenya uko ukwiye kuba kwigana namaze kuyiga kandi mba ari ukumenya isi kiramenyesha usigaye usa neza cyane n'ibiki nta gusa neza vraiment ni hatari byanje ubu
uretse ko ndi kwa mama umva nibibaza gusa nifitiye warahevye birahina wapi nitwahebanye gusa ndi kwa mama mugana ubwo ndiyo nta mahoro ofisi nduva meze nabi ibintu ndimo sinzi siko mama ariko arambwira tujyane mu Bugande wow none uracari ngaha ariko utagenda habuziki birahina usi umuntu wo kwizera aho waje ngaho ukaguma ngaho ngwindire ngo birahine ngo mubane azokumarira iki anje barampenze bambwira vyinshi ngo juteme ngo nzokugurira ibi ngo nzokubakira ama etage nzogirane ndabishinga sivyo nawe ko ushaka kwishinga birahina aca zokumarira Gloria maze kuba umugore fise umugabo burya sinibaze ko ari umugabo buri cyamari umugore no uri umugore wiwe umugore wiwe Kanyana mwanditswe he n'abanditswe baragenda bagasinyura birahena ukazokumarira iki genda mama wawe ugende kurondera ubuzima bwiza uzobeho neza utarogreta sivyo je ndiko ndicuza suko ndakwanka n'ukuri ndashaka ugende kubaho neza wowe urahiriwe ufise mama wakwitayeho Gloria sishobora gukora iryo kosa ryo kumpemukira birahina Gloria urezi birahina ni kishambaye hagufi urezi n'ivyinshi yafashije kubera iki nohendwa n'akantu gato abahungu saba nibo kwizera Kanyana saba kwizera rindira uribuka ko igihe ari nk'amafaranga umukobwa bace bagendana ntavyozi rindira zo yaronke hamace yikatira aza gute hariya anya bijye byarahetse nibaze ko byarengaye gise ndanavyibuka ariko bijye byararenganye ubu turi abandi bantu ahubwo reka ibyo kwanza tunabyihorere gusa ndazi bizogenda neza Imana irahari batujizeye kabasi ndaguye nagwe ndugure n'agafanta byo gura agafanta yani tusuretse ko tuvukana kandi tunakana nukuri Kanyana nzi ko ndagukunda kandi bijya byose nukuri suko nakwanga ndagukunda Kanya kandi usa neza nukuri ntaco baye merci gusa nawe urazira urasa neza ko ibibazo urimo bizohera nukuri ndagushimiye rwose bye rero hama Kanyana niko nashaka gusaba ikigwamo byo nakoreye byose nta kwanka ugwarimo shetani niyo yosha umuntu buryo maze ko ndi mukuru wawe kandi twakuriye hamwe mama yatureze turi kumwe mukuru mbabarire cane bijye byabaye byaramaze kurengana kandi urazi ko jana nde ndabakunda nta mutima mubi nibaze ko nigeze ndabereka agumye ko ujyanye n'ibyo mwankoreye byose ariko nari nzi ko atabandi bantu kwisi ari mwebwe nyene nta n'ahandi hantu ari guhava mvuga ati ngo ndabantu ko nta wundi muntu ari gukunda nari nzi ko ari mwebwe tuvukana nyene kandi n'ubundi turavukana ndagushimiye cyane umutima ufise uzogumane agishaka sawa wagize neza okay sawa nzaza kubaraba Wenda ukene nakuronde kuri telefone hama nukida nakwandikiye kigugu gusa nakwandika ndakubwira ciye ntajye wanyu ndakubura nashaka ndakubwiriwe naje ngaho kayaga ngira inkuru nyabaka kaje ndayikuzaniye nange ndayifite ndaguhegisha zinjombeko reka randa kubaribari wewe urarutse kubona Kanyana nange inkuru niyo nari mfite nagiye murambona ngo ari umusaza gwangira uraje ruraje gwoze rumaze ngo kamanze basigiyewe wewe Kanyana ngira ntago uzi hano uherutse kubona kumuzi uramuzi akimeze kwa kundi nyene umuzi cheka Kanyana ndazikari Kanyana Kanyana ubusi Kanyana yaratagase yaravyibushe yambara neza namusanze hano ari karubakisha etage Kanyana ntindizura amaso uvuze izo nkuru nayo ndazifise mugabo harizo narifise nawe udafise aha yamba nayo ndaguheza inzindi yamba tarafise gusizo nagiye kwambona raje ari mararira ijisho ryatwere ndavuga ati yabati yamusozi mucewe ukanyana nana ngo Kanyana ngaguma ajyana nanye nawe muri Uganda ngo bamuta
arababaye arimo ararira ijisho ryatukuye akibagirwa ry'amajambo namubarira akibagirwa rwa rukundo amukunda Babasha ngene wankuye ku kazi kanje ugiye kunyereka umusore musaza wawe Kanyanka ubu Kanyana we yamuhemukiye reka kubimbarira shari yamuhemukiye yamwese inyuma y'ikirenge mugabo nanje sindi gito aho yamuhushije birakabona mwase urazi kuvona mwirukiye kwinyuma akaguma avuga ngo ndikimara yango ndibiki sinari kumutunga nere kujya yicaye sinari kumwambika reka umviriza uri umugenzi wanje mugabo kira nagushakiraga ndashaka umfashe dukora imitwaro yose Kanyana ntagende agumane na musaza wanje agumane na musaza wanje kwe kutonkinirira akabarije dushatu ufite iki ko niko ndibashaka guba mwa bijya bintu nange ubuzima bwanjye buhinduke ubarageza ubona yuko ataco mfise nzagutayo igihe unzana wavuze yuko n'amabaje ndayafise kira kintu ndonka amahera menshi uri kuranyihakana noye ko wahombye narahombe twaranabye ubushaka ubuhageze ushaka kujyana nkunde Kanyana kujya gumana na musaza wanje byande ku buzima bwanjye bwa yagatwara yaratagase etaje karubakisha iyo ni ngiye shaka mu misimba nge nzanda yihagararira nawe urafise itama mana y'ubushobozi nta soni wowe ntagiye hinge kwanza mfirite je nawe nicenga kiramenye mfisa aya gacupa tunyere dutaramira ku gacupa aha nahanyegeje uduhumbi 10 ngaha none waruje kurara ndakuguriramwo ikiyeri kimwe ndakesirije nawe imwe wonumva ugomba utunge ngo tuzobuze Kanyana ahubwo nta n'umutima ugira sinzaguha nzanda gupasira unzoshima kuma umpaye berahino nakimisa basizo mumpe nijoro rimwe Mama na mahoro meze neza nibiki kuri kurasanagurika ngora nakimwe Kanyana we kusigaye uberewe abina nakibi yo uraberewe kwero mbona ngende wabaye neza uraberewe gose mama ni kubera Imana gusa ariko ndiko ndakubaye kuri kino ne nguma mbona umengo meze neza uri kurasanagurika habaye iki kareka ndazura umwana wanje ndazi ntacyo no guhisha aho ubona Kanyana ni mpagaze ngaha mfise ubwoba mbere no kuba tuhagararanye kuko umwanya n'umwanya barashobora kumfata urabona rero ikintu ndiko ndinyegezako mama wawe ubu ariko arandondeza urabona kundondeza mama we wanje ubu yaranyitwariye ubu abapolisi umwanya n'umwanya boza kumfata kuba Vincent naho baranyirukanye mu kazi amafaranga Vincent yagiye aronona yaciye avuga ngo nije nayononye ubu barandungikiye convocation naranse kuyitaba kuko ndazi hamwe no kwitaba boca banjana mu nyuma mama none kuri kutokwitaba nagira kwitaba ukaja kwisigura ha mu gasambuka rika kuguma uturagirika mu barabara mviriza mwananje jewe neza na neza nogenda gusamba buba bancakiye ndondegwa n'abantu benshi aha no mu nzu baranyirukana aha ndi mwibarabara aho bwiriye niho nirarira na Gloria nabonye afise inda none we naho bigenda cyarara reka gusubira kunyibutsa ico kivume nubu ntuwombazi yo kiri musaza we nawe yo mana yanje je narahombe je ntaratereka mwana urazi ko gushika ubu muri uwo mwanya asigaye anyura umogi sa gahungu asigaye anyura umogi ubu ni gisuma karuhariwe ngo ndiko ndinyegeza ku madeni nariye ndiko ndabaronderera ubuzima wewe umwanya n'umwanya ntiboza kumfata ku byo yirirwa ariba aha nibereye mu kirere haragera bwije hejuru y'igiti ndashobora kurarayo mu kanevu hararayo kubera gutinya ko bava bamfata umwanya n'umwanya ahubwo umwanya nyene mpagaze aha mana yanje ndafise ubwoba